iteka ridasanzwe kandi n'amahigwe adasanzwe twagiriwe n'Imana kuri Service Nishimpaye TV kubona uyu munsi na cyane twarinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2025. Turasubiye kuramutsa abakunzi ba Service TV, turabakumbuye kandi no munsi tubagezeho tuzi ko namwe mudukumbuye ko twarose amatelefone yanyu atubaza iyo twagiye n'uwo twabasigiye. Rero no munsi turabaramukije cyane tubifuriza umwaka mwiza wo gukora cyane, wo kunguka cyane, wo kugira amahirwe menshi. Kuri Service Nishimpaye TV twarangije umwaka amahoro, dutanga uruwundi amahoro. Ukwezi kwa mbere twawumaze turi mu ngendo, turi mu bikorwa byo gushiraho integuro idasanzwe y'umwaka w'2025. Uno munsi dutanguye ukwezi kwa kabiri tubabwira ibintu bishasha tuzobakorera. Hanyuma rero ko dutewe iteka namwe mukaba mudukumbuye kandi muteramanye natwe, uno munsi tuja kubayagira ku cigwa kivuga ngo urugo ruhire niki, mbega rurangwa niki. Hanyuma n'ubwoko bungahe bw'ingo, nimba hari urugo ruhire hariho n'izindi ngo nazo zitwa gute. Rero mu kubashikiriza ico kiganiro twifashishije wa mutumire mukunda cyane ariwe Pasteur Yves Bavumiragiye. Reka tumuhe ikaze ashike. Karibu mushitsi wacu muhire. Murakoze. Karibu cyane. Namahoro. Namahoro twashimira. Myaka myinshi. Ego. Umwaka mwiza. Twese. Ego kuri Service Nishimpaye TV tubakumbuye. Murakoze. Kandi turabahaye ikaze murashobora kwicara. Murakoze cyane. Ego tudatebeje murashobora kuramutsa abakunzi ba Service Nishimpaye TV bari bamaze iminsi batababona. Murakoze, turamukije abakunzi ba Service Nishimpaye TV. Ego. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Kandi turabifurije n'umwaka mwiza w'2025. Amen. Uze ube umwaka w'amahoro, umwaka wo kubaka ingo zikomeye. Amen. Umwaka w'amahirwe mu ngo zanyu n'izacu. Amen, amen, amen. Murakoze cyane Pasteur Yves Bavumiragiye. Twari twumvise ko mwahora mu ngendo, hashobora kuba harimo n'izo hanze y'igihugu cyane izo mu gihugu hagati. Mwatuboneye ingo n'imiryango bimeze gute? Birakomeye. Murakoze. Ego iyo twahora ingo ziraho kandi zimeze neza. Twumvise n'ingene muvuga n'akajwi karongorotse, biragaragara ko hari icyo mwabonye. Ingo zimeze neza kandi abarimwo barashima Imana. Naho ibibazo usanga bitabuze biri hose. Ni ritme nk'igihugu. Ingorane ziri mu gihugu kenshi zigaragarira mbese no mu ngo. Cyane ko tuvuze igihugu tuba tuvuze ingo n'imiryango. Cyane. Uti rero mwabonye bameze neza. Bameze neza, barashima Imana kandi bagerageza guhangana n'ibibazo bihari. Ariko byose n'amahoro. Murakoze cyane kuturemesha kubera ko dusha twumva ko hari igikorwa kiriko kirakoreka mu ngo n'imiryango. Cyane gose. Murakoze. Ya masengesho muzisengera arashika ku mutima w'Imana. Hanyuma Imana igahezagira zango zikaba amahoro. Kandi twumvise ngo n'umwimbu uri kuragwira cyane mu bice bya ruguru, ngo barimbura cyane, ibiraya ngo ni byinshi, ibigori ngo ni byinshi, sinzi n'ibindi mwoba mwarabonye. Cyane. Akavura karaguye hose mu gihugu. Neza cyane. Ibintu bimeze neza, ubu bariko barimbura. Ngira no ku masoko muhora mwumva ko ibiciro biriko biramanuka. Imana ishimwe. Nico twari turindiriye kandi Imana dusenga irumva kandi atabara, turiteze umusesekara. None tudatebeje abanywanyi ba Service Nishimpaye TV bagumye batubaza ngo mwatubwiye ibiganiro biryoshye cyane mu mwaka w'2024, ngo mu 2025 turifuza ko mutuyagira ku kintu cyitwa urugo ruhire. Rero twumvise umenga murabifisemo uburambe, mbega mutubwira urugo ruhire niki, hanyuma mukatubwira n'ibiranga urugo ruhire.
hanyuma n'ibyabashikaho mutubwire n'ubwoko bw'ingo ko nimba bavuga ngo urugo ruhire hariho izindi none zo zisha zitwa gute? Murakoze. Karibu cyane. Murakoze cyane. Yego. Twongeye rero kubaha ikaze abatumva. Yego cyane. Nkuko rero muheje kubivuga muratubajije ati urugo ruhire ni iki? Yego cyane. Iyo bavuze ikintu urugo ruhire turasangamwo ijambo amahigwe, guhigwa. Guhigwa rero ni ukuvuga kutagira ibibazo, kumererwa neza. Urugo ruhire rero mu ncamake twavuga ko ari urugo rumeze neza, urugo rwifashe neza. Urugo none urugo ruhire rurangwa n'iki? Cyane cyane hariho ibimenyetso rero iyo bavuze ko urugo ari ruhire dushobora gusanga muri urwo rugo. Mu rugo ruhire dusanga muri urwo rugo hari amahoro. Ahari amahoro ushitseyo uravyiyumvamwo, uravye abantu barimwo urabona ko ari abantu batuje bafise koko amahoro. Mu rugo ruhire turasangayo ababamwo aba muri urwo rugo bumvikana, haba harimwo umwumvikano. Mu rugo ruhire ushitseyo urabona umupapa n'umumama bumvikana, umwe avuze a uwundi arumva ko ari a avuze, ntagira ngo ni b avuze avuze ikintu uwo bubakanye arumva ko ari cyo nyene avuze. Urugo ruhire, mu rugo ruhire usanga ari urugo rufise ubutunzi rwifashe mu bijanye n'ubutunzi. Si ukuvuga ko ari urugo rusanzwe rufise ibintu bitagenda, imiduga myinshi, impamvu nyinshi, oya. No mu rugo rurimwo abantu badatunze vyinshi baragira ikintu citwa ubutunzi, bakumva ko baguwe neza muri ivyo bike bafise. Kuko woshobora kuba ufise ibitagenda, benshi bafise ibitagenda nta mahoro ugasanga urwo rugo si urugo ruhire. Kuko ubwo butunzi bushobora kuba mbere n'isoko y'amatati mu rugo. Ubutunzi bwumvikanywe ko kandi butanga na ya mahoro. Mu rugo ruhire kandi ni urugo rwakira neza abantu, rwakira neza abashitsi. Hari ahantu ugenda uko bakwakira konyene ukumva ugize amahoro, ukumva uguwe neza, n'abantu basanzwe bahari bakumva ko baguwe neza. Mu rugo rero ruhire n'ababa muri urwo rugo barumva ko baguwe neza, abana canke abatunzwe muri urwo rugo canke abakozi, mbere no gushika no ku bitungano, inkoko n'imbwa vyose mu rugo ruhire bigira amahoro. Ikintu cose kihari kirumva ko gituje, gitunganiwe. Mu rugo ruhire ni urugo rurimwo icuka ciza, hari akayaga keza, ushitseho urumva ko uguwe neza koko, haba hari akayaga keza. Mana yanje, akayaga keza. Ntituriba turaja kukarondera kuri Tanganyika kari muri urwo rugo. Haba hari akayaga keza. Ni ukuvuga iki? Ababaho usanga atawushavurira uwundi, usanga ata majambo, ubuntu bw'ubujambo buri ngaho muri urwo rugo. Ni ukuri ushitseyo wumva uguwe neza, wumva ko uhasinzirira,
ukidagadura kakayaga ukumva umwidegemvyo cacuka ciza cacuga kakayaga ko turi kuri beach turi urumva wisanzuye uryama ku musenyi wumva akazuba ari keza n'ishati canke ikoti ndetse n'impuzu wozita kubera ko imvura yareze umvuguwe neza nuko rero urugo bita urugo ruhire nta mitongano usangayo nta myidogo usangayo nta kintu co gituma uvuga ngo uratwononeye ambiance haleluya nuko rero urugo ruhire urusangamo rero ibintu udasanga mu rugo urwo ari rwo rwose rurimo ibintu udasanga mu rugo urwo ari rwo rwose nibaza ko tugeze ngaho namaze kuronka ibintu bishika ndwi biranga urugo ruhire nibaza muvuze ngo icanyuma murangirije ko kivuga ngo ruba rurimo ibintu bitarangwa mu rugo urwo ari rwo rwose none izo zindi ngo urugo urwo ari rwo rwose nabwo tworuvuga ko na cane cane ubwoko tugiye muri cya kintu twabasaba ngo muvuge ubwoko bw'ingo kurumva urugo ruhire bisha bitubwira ko hari izindi ngo hanyuma uvuze ngo usangamo ibintu udasanga mu zindi ngo izo arizo zose izo zindi ngo izo arizo zose aho naho wahatubwira neza murakoze hari ubwoko butandukanye bw'ingo aho turashobora gufatira ku bintu biboneka bitandukanye nk'ibijanye n'ikiyago ibijanye n'amafaranga cyangwa ubutunzi ibijanye n'ikiyago amafaranga ibijanye n'amabanga mpuzabitsina mu rugo ingene abantu babanye muri urwo rugo n'ibindi kumbure bishobora no gutuma mu ngo haba kutumvikana dufashe rero dufatiye cyane cyane kuri ivyo turashobora kubona ubwoko indwi nyene bw'ingo urugo rwa mbere ni urugo ruryoshe bagwita urugo ruryoshe ubwo nabwo rero ni rwa rundi ruhire ngira ngo ni rumwe muri za ngo zindi muri rwa rugo za ngo zihiriwe aho turashobora gusangamwo ubwoko bubiri bw'ingo hariho urugo ruryoshe n'urugo ruhimbaye urugo ruryoshe n'urugo ruhimbaye umenga ntibitandukanye mwoje bitandukanye karibu ubiraba wogira ngo ni kimwe ariko twinjiye indani ibwina turashobora kubona ibintu bitandukanya izo ngo zibiri reka dufate akarorero kamwe mu bundi burorero bwinshi kajanye n'imigenderanire hagati y'umugabo n'umugore mu rugo ruryoshe nko mu rugo ruryoshe turashobora kuraba turasangaho ingene umugabo n'umugore babana sivyo usanga umugore canke umugabo adashaka kuba kure y'uwo bubakanye naho baba batari kumwe uza wumva agatelefone kavuga mu rugo ruryoshe sheri bite umeze gute ku munsi barashobora mbere no gutelefonana akarenga 5 ruraryoshe nyene 5 ni kenshi kandi ugasanga ntibabazanya ibintu bikomeye cyane umeze gute ni kugira ngo yumve mbega uwo twubakanye
amereye gute ko amaso yanje atari karamubona okay kumurungikira akamesaje yego kuri telefone gute sheri aho ni sawa sheri kubaza kumubaza uri hehe ugeze he kugira ngo yumve nyene buri kanya ko muba bari kumwe ari updated afite information yose ku mukunzi wiwe ego utwo tuntu nitwo ni urugo rero ababa muri go bitana naho bitana naho kwitanaho ego ico kirakaze aha rero muri uru rugo tugiye mu bijanye n'imigenderanire mpuzabitsina aha rero hariho ikintu giheza kabijya ku bindi bintu ababa muri urwo rugo ruryoshe nta munsi urenga batagize imibonano mpuzabitsina mbere abahinga babinonosoye bavuga ko kabiri ku munsi umunsi murazi kugizwe n'iminsi amasaha 28 muri ayo masaha 28 barashobora gukora imibonano mpuzabitsina kabiri urakoze ni ukuvuga ngo ugenda kukaza gutekereye wavuyeyo akaguza imbani cyane uraryoshe cyane twavuze yuko ababa muri urwo rugo bagira nte bitananaho bitananaho ikirundi turaciye umwe arakwitaho nawe ukamwitaho baritananaho urakoze cyane hariho uguha mu gitondo n'ubundi asubiza ibyo bamuhaye mu gitondo nawe agarutse aho tubwiye aha rero muri urwo rugo nk'uko twabivuze hariyo amajambo bakoresha bavuga aho no kwitananaho nk'uko twabivuze udukofe udukofe tw'urukundo bakamukubita agakofe k'urukundo si rya kofe rya oya twatubeze guhoberana gusomana sivyo umuntu yinjiye niba ari umupapa yinjiye mu mama ategerezwa kumukura impuzu kumukura ibirato umugabo ategerezwa gukuyakuya umugore wiwe akamubwira twa tujambo twa tundi tugirane tumushika hamwe avuga ati koko umugore wanje cyangwa umugabo wanje aranyitayeho bakunze muri ko muradukurikirana aho ni wowe ubwirwa urugo ruryoshe numvise rurimo isukari kweri ahubwo ibyo numvise birenze ubuki mu kuryoha urugo rwa kabiri muri za ngo zigize nte zihiriwe zifise amahirwe ni urugo ruhimbaye yego tugirire ko nago mu rugo ruhimbaye rero naho nyene ibintu bimeze nk'ivyo umuntu wese aritaho mugenzi we rubamo kandi ibintu bishasha ni ukuvuga uwurubamwo arashaka kugirira utuntu dushasha uwo bubakanye utuntu tw'udusurprise tw'udusurprise sivyo harabamwo na vya bindi vyo gukora imibonano mpuzabitsina muri rwa rugo ruhimbaye abahinga babitohoje baravuga ko biba iminsi yose canke hafi iminsi yose iminsi yose canke hafi iminsi yose ni ukuvuga rimwe ku munsi canke ntibibe iminsi yose canke agasiba rimwe canke agasiba mugabo naho nyene harimwo iki ibintu vyo
kwitanaho hakabamwo rero na twa tundi twadusiripurize naha mugabo si ukuvuga ko ka gatelefone ngaha karimwo mugabo si ku rugero rumwe na kumbure baragabanya usanga hari ivyamaze kuvako kare wahora umutelefona gatanu uramutelefona nka kabiri canke gatatu ukavuga ngo sheri nabuze umwana mugabo urwo rurashahimbaye aha kuri rwa rugo ruryoshe bavuga ko abahinga bavuga ko rumeze nka kwa kundi bimwe bita ngo moon cagihe cabuki cagihe abantu bagishika mu urabona nta baba ari nko mwikonje nk'abakora nta upfa hampande y'uwo usanga ari sheri utubeze n'ibiki mugabo muri uru ruhimbaye hariho kumbura ibiriko birabafatira ibikorwa canke kutaba hafi na hafi mugabo naho hariho rero akantu kabirya nko mu bijanye na vya bikorwa mpuzabitsina aba bantu barabiryohererwa cane ugasanga muri vya bintu bishasha bagira baragira ibintu vy'amadekuverte mu guhindura vya bindi bita amapozisiyo kugira ngo bashobore kuryohanira aha muri uru rugo rero niho usanga bikaze cane bikaze gose kubera dusiripurize baragira dekuverte bagomba kugira dekuverte ako yakoresheje ejo ntagakoresha uyu munsi agahindura mugabo biguma ari iki biryoshe ni muri nzango zibiri zifise amahirwe ibintu bikimeze neza harimo vya bindi twavuga ubugira gatatu hariho urugo rusugerejwe n'ivy'ubuzima mana yanje aho urugo rusugerejwe n'ivy'ubuzima tubarire aha rero ibintu biratanguye kugira ane biratanguye kugabanuka si ukubiha gusa bitanguye kugabanuka biracaryoshe mugabo biriko biragabanuka ibintu bimwe twita amashuguri y'ubuzima imyitwarariko y'ubuzima iratanguye kugira ane kudufata ugasanga umuntu yiriwe hiyo umubwiye ivya mugenzi we ati madamu ndaza kumutelefona ashane namara niraheza akazi ndaza kumuraba nurese mpava ntaha ndamusanga muhira aha rero urashobora gusanga hariho agatelefone nka kamwe ku munsi canke ntikabeho mana dutabaye kuko iki vya bintu vy'ubuzima vyatanguye kugira ante gufata ikibanza ifaranga niryo riri imbere mugabo umugore ari mu nyuma canke amafaranga ari imbere umugabo ni hanyuma aho nibyo biratanguye kugira kugabanuka bantu b'Imana ku kantu karaturaba twese twiyumvirize aha rero tugiye no amafaranga imbere umugore ndamusanga muhira amahera imbere umugabo ndamusanga aho biratanguye gucangana aha rero tugiye no muri vya bindi vy'ubuzima vy'abubatse ya mibonano mpuza bitsina biratanguye kugabanuka aha abahinga batohoje baravuga ngo umugabo n'umugore barashobora kubonana rimwe kundwi naho nyine dimashe gusangira aha umugabo canke umugore umukomye ndarusha we ntuziyo nane ego bwa buzima bwatanga kugira gufata ikibanza yewe mana tabari ngo akazi katanguye gufata ikibanza c'umugore canke c'umugabo umugore yashaka umugabo akamusunikira nkariya ngo ararusha canke umugabo yifuza umugore ati ndarushe we ntuzi ko niriwe
niriwe muri seminaire, niriwe kuri terrain, niriwe atagwa kuzana iki akazi imbere y'urugo. Ni urugo rusugerejwe n'ivy'ubuzima. Mana tabara. Izo ngo ni nyinshi mugabo pastor. Izo ngo ni nyinshi bandanya. Izi nuko atabiharuro dufise, uwogira amastatistike amatohoza nk'izi wosanga ari nyinshi zirenza 50%. Yo Mana tabara. Urugo rugira gatatu Kane ngira rugira kane. Ni urugo rw'ibwirizwa. Yewe gaye aho ubwo nago n'uruhe gapasi. Uru rugo rero rw'ibwirizwa ni urugo abantu barubamwo batsinzwe n'ibwirizwa ry'Imana. Witwa urugo rw'ibwirizwa kandi baratsinzwe n'ibwirizwa ry'Imana cyane. Iryo ni irihepa. Reka tubirabe mu Bikorinto ba mbere aho ni mirongo shirako igice c'indwi. Reka tudatebeje twumve iryo bwirizwa ico rivuga. Aho haravuga ngo ivyo kwabirana canke no kwahukana. Duhereye ku murongo wa kabiri haravuga ngo ariko kubwo kwirinda gushakana. Oyahera ku murongo wa mbere twumve. Duhere ku wa mbere. Ngo ariko kuvyo mwanyandikiye iciza nuko zina muhungu atohuye n'icitwa umukobwa. Uye Paulo ariko arabwira abanyekorera. Kabiri haravuga ngo ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese agire uwiwe mugore, umugore wese agire uwiwe mugabo umwe. Gatatu haravuga ngo umugabo ahe umugore wiwe ivyo akwiriye. Rero ryabwirizwa rimwe dusanga muri rwa rugo wananiwe, rwa rugo rwitwa urugo rw'ibwirizwa. Ngo umugabo ahe umugore wiwe ivyo akwiriye kandi umugore nawe abigenze atyo ku mugabo wiwe, kuko umugore ataganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugabo, kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugore. Gatanu ntimukimane shiti kumbure musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere mubane, Satani ntabageragereshe kutirinda kwanyu. Aho tugiye twabonye ko ari urugo rwitwa urugo rw'ibwirizwa. Rwategezwa gukurikiza ibyo. Urugo rwategerezwa gukurikiza ibwirizwa. Umugabo akamenya ko atima umugore. Mugabo ibyo bije nuko babimanye. Twavuze ngo uru rugo nubwo abantu bagize ntibatsinzwe n'ibwirizwa. Ni ukuvuga rero uru rugo umugabo ntaha umugore ivyo ategerezwa kumuha, n'umugore ntaha umugabo ivyo ategereza kumuha. Twabonye ko mu rugo ruhire usangayo amahoro, usangayo akayaga keza. Iyumvire rero urugo rw'ibwirizwa nta kayaga keza usanga. Usanga umugabo umunwa yarakweze ureha, umugore uko nyene. Bivanye n'iki nuko umwe wese yagiye ngaha akigunda akima mugenzi we ivyo yategerezwa kumuha. Mana tabara. Aha rero ngo tugiye no muri babashakashatsi barabonye yuko mu bijanye no gukora imibonano mpuzabitsina aba bakora rimwe canke kabiri mu kwezi. Bahura rimwe canke kabiri mu kwezi kandi baba hehe? Barabana ku gitanda kimwe, barara mu gitanda kimwe, n'ishuka imwe. Mugabo ugize ngo umwe agize ngo arakoma uwundi ni inkokora. Yesu tabara. Yego n'uwundi uko nyene. Abandi nabo ugasanga niba ari umugore usanga ararana ngira amapantaro angahe abiri
kugira ngo umugabo ntamukore ntava aronka winjira mwami tabarizo ngo urugo rw'ibwirizwa urugo rugira gatanu ni urugo rw'abapanze hamwe Yesu wanje gupanga ngira kirumvika abapanze tubwiye kuba hamwe gupanga tubizi ku mazu canke abantu atacu bafana umwe akaba afise umuryango wiwe uwundi nawe umuryango wiwe mugabo uru n'urugo rugizwe n'umugabo n'umugore umugore n'abana nabo batunze mugabo rwitwa urugo rw'abapanze hamwe ni ukuvuga bya bintu bijanye n'imibonano mpuzabitsina iwabo karabaye babayeho mu kutizerana no mu kurenga ibigo aba muri uru rugo rw'abapanze hamwe ni iki kibaranga babayeho nk'abagize nte nk'abapanze nyine nta wizera uwundi bararenga ibigo aba rero nabo nyene b'abashakashatsi barashatse bavuga ko mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina aba babonana rimwe mu mezi abiri canke atatu rimwe mu mezi abiri canke atatu birababaje cane bitwa ngo n'umugore n'umugabo kaba karabaye twabonye ko babayeho mu kugirane mu kutizerana sindakwizeye aca agenda nawe hari naho usanga bitanari ivyo mugabo kubera bikekana bakabibamwo ntawe ufise rero confiance mu wundi aha vya bindi twabona muri zango rwa rugo ruryoshe naruhimbaye vya bindi vya telefone urihe ngaha ntabibaho ni kila mutu umuntu wese n'ivyiwe urumva ko babayeho nk'abagize nk'abapanze hamwe izi nazo nyene uwogira itohoza usanga ziragwiriye aho usanga umugabo n'umugore batagirane batizerana babayeho nk'abapanze hamwe ni babandi byase nyene bati nigaha kubera abana banje ubundi mba naragiye adashobora no kwita umugabo wiwe twatuzina byarazimanganye ivyo vyagiye kera bamuhamagara Paul Margarita nta n'igishara nta n'ikigumba bapanze hamwe none uwo mupanze hamwe uwo mupanze hamwe ntaco mufana bameze nk'uko ataco bafana kandi bagifana birababaje urugo rugira gatandatu ni urugo ruri mu nzira yo gutandukana canke gusambuka urugo ruri mu nzira yo gutandukana canke gusambuka murumva rero ko rugeze hehe rugeze kure ababamwo baramaze kurenga vya bindi vyo gupanga hamwe bavuga ati ni n'amabanga niyo umubajije mbega madamu arakomeye umengo nasize akomeye bari hehe bari mu nzira yo gupfana bari mu nzira yo gusambura umengo nta kintu kibahuza kiri usanga mbere baribagiye nuko basezeranye baribagiye ko bafise abana baribagiye ko basangiye ugupfa no gukira baravyibagiye ni ukuvuga umwe wese arimenya winjiye indani urashobora gusanga
umugabo arara ukwiwe umugore arara ukwiwe batari mu cyumba kimwe ubyinjiyemo cyane ugatohoza usanga biri nivyo aha kandi babandi batohoza baragize amatohoza barabaza mbega mu bijanye n'imigenderanire imibonano mpuzabitsina muri uru rugo ruri mu nzira yo gutandukana cyangwa yo gusambuka bimeze gute nawe yuko barashobora kwiyumvira cyangwa bagashakana aha rero ngo barahura rimwe mu mezi 6 rimwe mu mezi 6 rimwe mu mezi 6 iyo yindi minsi yose baba barihe umwe wese abari mu vyiwe abantu baravangana cyane ega n'urugo ruri mu nzira kugira yo gutandukana gusambuka kugira ngo kurengera haba hasigaye ibyo baba babirenze urumva kurengera ibigo biba byaramaze kuba mbone kuranda oya mugabo kandi urashobora gusanga hariho umwe atabigira canke avuga ati jewe amasantima yarahetse harya murararana ntagire ico muvugana bigwariye umugongo nitahira niruhiye n'ibiki ibintu vyinshi rwose hari naho muri ivyo bituma umwe azirukwa uwundi biba vyavuye kuri ivyo bintu vy'uko umwe ashaka uwundi bakiri muri ca kindi zango zibwirizwa bikagenda rero birakura gushika naho avuga ati reka nihe amahoro nihe amahoro mugeze ku rugo rwa 6 numva ari urugo rubabaje kandi numva umenga n'urugo twosanga ahantu henshi numva ari urugo rushobora kuba ruboneka ahantu henshi uravye ibiharuro batubwira by'abahukana n'izi ngo tuzoba dufite igikorwa kinini cyane cyo kuzikorerako cyane urugo rero rwa nyuma n'urugo rwasambutse ruri mu nzira yo kwahukana wamaze gusambuka hasigaye ko bahukana bariko bararondera za mpapuro ya divorce nta kinini ndabivuga kumva ko rugeze kuri etape ya nyuma aba mugabo nabo nyene barashobora guhura bakavuga ati aho ni gute aba rero barashobora kugira imibonano mpuzabitsina nka rimwe mu mwaka rimwe mu mwaka byarasambutse usanga bariko bariruka kugira ngo umwe reka sha ujya ntashitwa umugabo wanje reka sha ujya ntashitwa umugore wanje bigeze kure nimubajije kugira ko bigeze kure nta kikivamo birababaje bigeze kure yatanguye biryoshe ariko biriko birarangira bibabaje kubera ko bene izi ngo nazo zirahari ikimenyamenya nuko duhabwa amastatistike ababaje ingo zisambuka kandi n'iz'abana b'Imana zirimwo abayitwa abapagani gusa abatazi Imana gusa ariko ubu birateye umubabaro n'abitwa abana b'Imana barimo rero hano hari igikorwa kidasanzwe mugabo hari amahirwe kwiza ingo zose ukuyemo zimwe zibiri za mbere canke 3 za mbere hari amahirwe ko hagize ibikoreka zosubira zikaduga ku rugo ruryoshe canke ku rugo ruhimbaye birashoboka baramutse bituye abantu hamwe babafasha bakabahanura birashoboka
aha nagomba mvuge iyo nko muri ibi bintu bijanye no guhuza n'imibonano mpuzabitsina, iyo abantu babana haheze nk'ukwezi badakora imibonano mpuzabitsina, vyerekana ko urugo rwabo ruba rusugerejwe. Hamaze kumara ukwezi tuba turi muri rwa rugo rw'ikinwa rwa gatatu, urugo rw'ibwirizwa, tuba tugeze muri rwa rugo rw'abapanze hamwe, twabonye ko ari rimwe mu mezi abiri canke atatu. Ni ikimenyetso c'uko bitariko biragenda neza, kuko ibintu bijanye n'imibonano mpuzabitsina ku bubatse ni kimwe mu bituma urugo rukomera. Rwa rugo rurimwo babandi bakora imibonano rimwe canke kabiri ku munsi, bwa busabane bugumaho, baguma biyumvanamwo, baguma ari umuntu umwe, baguma muri bwa bwiza bw'Imana, kuko biraranfosa ibintu by'imibonano mpuzabitsina, biraranfosa, birubaka bwa bumwe hagati y'umugabo n'umugore mu rugo, kujya usanga bafumbatiranye, n'ivyiyumviro bija hamwe, biyumvira kumwe, vya bindi twabona kakayaga keza twabona mu rugo ruhimbaye, kakayaga keza kazanwaho n'ivyo vyose, kwa kwegerana biratuma atawiyumvira n'abundi, vya bintu bijanye no kwikekana, vya bintu bijanye no kurenga ibigo, wogenda kujya hanze kandi waba usize bateze neza kandi ivyo ukunda ntibikunda. Kenshi rero ivyo kurenga ibigo hari igihe naho hariho abo usanga ari ingeso, mugabo hari n'igihe bivana no kugira nte nuko badafashwe neza bati umugabo n'umugore bimana. Ni ukuvuga ryabwirizwa ry'Imana yuko umugabo umubiri wiwe uganzwa n'umugore, canke umugore umubiri wiwe uganzwa n'umugabo, baba bariko bararikuraho, bikugurura rero imiryango yo kugira nte yo kurenga ibigo, bikugurura imiryango yo kwinubana, bikugurura imiryango yo kwikekana, na rwa rukundo rukabandanya rugabanuka, rutituka. Wavuga iki wowe ntukinkunda, we ndabona uranyinuba, ugasanga niyo majambo ariko arasohoka mu bantu bakundanye, kandi n'ivyo zo kwinubana kumbure bitari bihari. Iyo rero abantu bamaze amezi atatu hoho ni ikimenyamenya c'ingorane zidasanzwe. Mumaze kumara amezi atatu muri umugabo n'umugore mudakora imibonano mpuzabitsina, ni ukuri urugo ruba ruri mu ngorane zidasanzwe. Ndagomba ndabashimire cyane Pastor, mutwigishije ibintu bikomeye cyane. Ndazi ko uno munsi abakunzi ba Service Nishima TV muriko muradukurikirana mwize kandi muryohewe. Nagomba Pastor ngo mufate amazi, mufate agafanta, muruhuke, hanyuma ko numvise ko imibonano mpuzabitsina ifise inyungu nyinshi mu muryango, ndabasabe ngo aka kanya muruhuke, hanyuma mugaruke mutubwire nk'inyungu zitari nke, ari nk'indwi, ari nk'umunani, ari nka 10 zo gukora imibonano mpuzabitsina, kugira ngo abatukurikiranye no munsi bagende bumvise ko atari ikintu boshira ku ruhande. Rero abakozi bacu nimuje kuri naho mukanya, Imana ibahezagire.
turasubiye kugaruka nk'uko twari duhejeje kubibasezeranira mu kanya kugira ngo tubandanye cigwa cacu ciza cyo ku rugo ruhire. Pastor turabahaye ikaze kandi murakoze cyane. Twobe kuramutsa abanywanyi ba Service Nicimpaye televiziyo. Yego cyane. Turabakunda cyane kandi Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Mu migenzo y'ikirundi canke mu ngo n'imiryango by'abarundi n'abarundikazi nibaza ko ari no mu banyafrika muraza kudufasha ko mwebwe musanzwe mwarabikozemwo kandi mufisemo uburambe n'ubushakashatsi. Iyo abantu bavuze imibonano mpuzabitsina umenga ni ikintu giteye isoni, umenga ni ikintu kidakwiye no kuvugwa, umenga ni ikintu atakamaro gifise, ariko mu biyago mwatugirishije canke inyigisho mwaduhaye twumvise ari ikintu kiguma kigaruka kandi gishobora kuba gifise n'uruhara runini mu gutuma urugo ruba ruhire. Rero twari twasezeraniye abakunzi bacu mu mwanya uheze ko tugomba kubasaba mukaduha inyungu muba mushobora kumenya zoba zihagaze ku gukora imibonano mpuzabitsina. Hatebeje rero kuri Service Nicimpaye TV turabakiriye kandi tubahaye umwanya wose kugira ngo mubibigishe babifate nkama kumbure abazokenera isobanuro zisobanutse bazoturondera tubafashe umwe ku wundi canke couple imwe ku yindi n'ayandi madetaye yoba akenewe, ariko ivyankenerwa bagende babitwaye. Murakoze, ijambo ni rwanyu. Murakoze cyane. Turabashimiye ubugira kandi murakoze duhamagarira abanywanyi kudukurikirana nk'uko twabivuze. Ego. Mu rugo ruhire. Ego cyane. Niho twasanze akayaga keza. Ego. Mu rugo ruhire niho twasanze hari amahoro. Ego cyane. Mu rugo ruhire niho twasanze hari umwumvikano. Ego. Mu rugo ruhire niho twasanze abantu babana bafise ubusabane budasanzwe. Ego. Mu rugo mu ruhire twasanze harimo icuka ciza. Twasanzeyo ababayo banezerewe. Yego. Twasanze ababayo baguwe neza. Yego cyane. Ni naco gituma ivyo tugomba tuvuge na cane cane ku bijanye no n'impamvu n'ibituma vyo kugira imibonano mpuzabitsina tubisanga cane cane muri urugo ruhire. Yego. Niko tuza gufatirako. Yego. Twabonye yuko muri uru rugo ruhire dushobora gusangamwo ubwoko bubiri cane cane bw'ingo. Twabonye urugo rw'uburyohe n'urugo ruhimbaye. Kandi aho twasanze mu rugo rw'uburyohe umugabo n'umugore bakora imibonano kenshi kabaho kabiri ku munsi, mbese no kurenga karashobora kurenga. Ngira murazi nk'urugo rugitangura usanga ibijanye no kugira iyo mibonano bica bimera nk'ubuzima. Nivyo bibara ubuzima bwabo. Ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri ngira gushika iyo bavuze ati n'ukuri turahagijwe niho bareka. Mu rugo rero ruhire kimwe mu bituma urwo rugo ruba ruhire nuko nabo nyene baba baguwe neza mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina. Aha rero harahambaye cyane kuko iyo abantu baguwe neza kiretse babandi bafise akageso k'ubusambanyi ntibashobora kurenga ibigo. Kumbure nshaka kigarukako mugabo nkuko mwariko murayivuga ni kimwe mu bigize
inkingi z'urwo rugo. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu nkingi zituma urugo rukomera, urugo ruramba, ababa muri rwo bagira wa munezero kuko baba baguwe neza. Tugomba rero twinjire kumbure mw'idonido. Impamvu ya mbere yo kugira imibonano mpuzabitsina canke inyungu ni kugira umunezero mu rugo. Bizana umunezero mu rugo. Urakoze cyane. Twabonye yuko urugo ruhire, mu rugo ruhire haba hariho abantu baguwe neza. Iyo rero atakwimana, iyo rero umwe muri abo avuze ati ndagukeneye, uwundi amugamburukira, biratuma wa munezero ubaho. Na cane cane rero iyo bariko baragira imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bizana umunezero. Nivyo. Urumva rero wa munezero dusanga mu rugo urava nuko baba bahagijwe mu bijanye no guhuza, kugira imibonano mpuzabitsina. Ego cane, umunezero mu rugo. Ubugira kabiri ni vya bindi twigera kuvuga ikijanye n'imibonano mpuzabitsina nk'ibwirizwa ry'Imana. Twabibonye mu Bikorinto, Imana iciye mu mukozi wayo yaravuze ati ntimukimane. Nivyo. Ntimukimane. Hanyuma arasigura. Aha ni kimwe mu nyungu nico bita ibango. Ibango ndi kugira ndabisigure neza, kijanye na ca kindi ko dutegerezwa abubatse urugo bategerezwa gukora imibonano mpuzabitsina nk'ibwirizwa. Umugabo akamenya ko umubiri wiwe atari wa buganza, uganzwa n'umugore wiwe. Nivyo. Hanyuma umugore nawe nyene akamenya ati umubiri wanje niko ijambo ry'Imana rivuga, sije ndawuganza, uganzwa n'umugabo wanje. Nibaza rero ko muvuze iyo nyungu igira kabiri ko ibwirizwa umenga ni bya bindi byo gupfa gukora ugenda. Nibaza ko inyungu ivamwo ariyo kumvira Imana. Baba babikoze kugira ngo bumvire Imana. Obéir à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Kumvira Imana kuco yategetse umugabo n'umugore. Urakoze cyane. Kandi gituma na bya bindi byo kwahukana bitaba. Urakoze cyane. Kuko ntiwogenda kurondera indya usize baziteye, wogenda kurondera inyama usize iwawe ziriho ku isahani. Biragoye, byoba bigoye. Bari ingeso. Naho inyama zitekwa ugutandukanye, mugazi ziguma ari inyama. Uwaziteka umubwiye ati uno munsi nza kurya y'ibitunguru, agukorera iyo y'ibitunguru. Uvuze iyisosi niyo nyene. Avuze ati nza kurya izicumvye, nizo zicumvye. Iyirigiriye niyo nyene. Mana yanje. Nico gituma rero ngaha iki kintu gikomeye cyane. Umuntu amaze gutahura yuko umubiri w'umugore uganzwa n'umugabo wiwe, umugabo nawe nyene agatahura yuko umubiri wiwe uganzwa n'umugore wiwe, nukuri baba amahoro, baba muri rwa rugo. Harabavuze ngo rwa rugo rugize ruryoshe, ruhire. Urakoze. Harabavuze ngo
kurangura iyi mibonano mpuzabitsina ngo babigereranya nka louange adoration yo mu mashengero. Murabona ko mu mashengero habayo parti nyinshi zigize kirti, ngo rero ngo no mu rugo naho hari inkingi nyinshi, hari ibikorwa byinshi, ngo iki gipfuye ibisigaye byose ngo bica byononekara. Mbega byo bari byo kujya louange adoration bayibuze ahantu abantu bose bace bagenda umenga ntibinjiye, ntibaryohewe, ntibaririmbye, ntibyari biryoshe. Nabyo nyene birimo kumbura turaza kubishikako. Turaza kuraba kuko aha dufise ibintu bishika hafi 8. Urakoze cyane. Tugeze ku ca kabiri twabonye ko ari kimwe kijanye n'ibango, kumvira itegeko ry'Imana. Urakoze cyane. Ubugira gatatu ni kurondoka. Bivuge cyane ntibabyumva. Ukurondoka cyane mu bisanzwe inyungu yo kugira imibonano mpuzabitsina kububatse harimo inyungu yo kugira ngo barondoke. Ibirimwo muri izi zindi zose mugasiyo siyo ya mbere sinayo yonyene, siyo yonyene, iri mu zindi kugira ngo ejo twafatanye t'umugabo n'umugore, ejo turonke ivyamwa bivuye muri ca gikorwa co guhuza ibitsina nk'abubatse, kugira ya mibonano mpuzabitsina nk'abubatse, nuko ejo turonka abana. Kandi iki kirahambaye cane. Murazi naco iyo abantu bubatse bakamara imyaka bataronse ikibondo, imitsi iraranda, nivyo bakabona bakihebura, bakavuga ati Imana yaraduhevye, bakabona bagatangwa mbere no kurondera iki ivyitwazo. Mbega umugore wanje yoba atavyara, niba atavyara mbega ntiyoba yanciyemo, mbega ntiyoba yarenze ibigo, akatangwa kuza ibintu vyinshi vyo kwikekana kubera batagize bataronse abana. Imana itabari ngo zironka abana. Ni kimwe mbere iki kutarondoka ni kimwe mu bituma n'ingo zisambuka birimo. Nico gituma rero iki naco kimwe mu mpamvu nziza zituma tugira imibonano mpuzabitsina mu rugo, kandi biratuma wa rugo ruba ruhire. Turamutse turondotse, hari akayaga keza, hari vya bindi twavuga, urugo rurushiriza kuba ruhire. Ubugira kane ni kugira imibonano mpuzabitsina ni uburyo bwo kwiyunga cyane mu rugo. Kwiyunga no kuvuga kugira imigenderanire myiza. Kwiyunga imigenderanire myiza. Iyo abubatse bariko baragira imibonano mpuzabitsina, bwa mbere hoho barafumbatirana, bakumva ko babaye umwe. Bya bindi Imana yavuga ati ntimukiri babiri muri umwe. Kwiyunga cyane biratuma rero wewe mwubahana, igice ciyunga na kigenzi cyacu navyo nyene birimo mu kumva ko muri umwe. Erega nivyo nyene muhuza vya bitsina bikuzuzanya cane, ugacamo bumwe cane. Biratuma rero umwe wese gira yiyumva muri mugenzi we. Ni vya bindi usanga bariko baravuga ngo twamanitse uduhuzu hamwe, sivyo? Biratuma hacaba imigenderanire idasanzwe hagati y'umugabo n'umugore bariko barakora imibonano mpuzabitsina. Hari abantu bahora bavuga ngo aho yaciye ntihaca urwango, baba bavuze ngo ariyo migenderanire ariyo mibonano yaciye ntihaca urwango. Nivyo mu bisanzwe nuko vyategerezwa kumera. Abavuze uwo mugani nico bari bagamije. Yego kirimo
ko mwibuka n'ingene vyagenze muriko murakora imibonano kandi mu gifaransa niho bavuga ngo muba muri intimite ni ukuvuga muba muri mu busabane budasanzwe yego cane vya bindi abantu bagenda bavuga ngo jya n'umugenzi intime nta mugenzi rero intime asumba uwo mwubakanye nukuri ivyo rero nivyo vyatuma iki wa rugo rugirante rwiyunga umuntu akamenya ati nukuri twaramanitse uburembe bavuga abakera bavuga ngo uburembe hamwe none ndakubaze burya iyo bavuze ngo c'est mon ami intime kubera ko abantu benshi barakunda kubikoresha bavuze ko ari umuami bahuza ibitsina bo kumbure ngo ngira sivyo mugabo ni nk'igishusho generalma yagombye kuba ari uwo muhuza ibitsina mu bisanzwe kurumva hariho ico kintu citwa intimite ndihurikiraho nyene kibahuza ninjira namwe urakoze aha rero abantu barahihendera henshi kugira ngo c'est mon ami intime ariko arabibwira umusheri wiwe donc niba bandanya kubivuga uraraba neza ko atazohava atahura yuko n'ubuki bwiwe umushira karagaciyemo mwigisha ivyo nivyo iyo umuntu umaze kumwita intime ni ukuvuga ko ata kintu na kimwe umuhisha nivyo n'ubwambure bwawe arabuzi niwo ugenda bavuga ati uyu ni umugenzi intime donc nimba ntahuye neza uwo muhisha kumbura bijya bintu bakunda kubivuga batabitahura neza batatahura ico bavuze ugasanga ngo uyu muntu mugendana yitwa umugenzi uri kuravuga ko ari umugenzi intime oui je le dis parce que kenshi abantu turi mu manza mu buzima bwo kwidagadura wowe tiye mon chéri ndagusohokanye je te présente mes amis je te présente mes collègues cyakubwira celui-ci est mon ami intime nkumva ndyohewe ko ndamusumbishije abandi bose bariya bose kumbe ça fait allusion à ça yego urakoze cyane tegerezwa umuntu umu ami intime atakintu na kimwe atazi inkovu ufise ayizi ahanyegeje arayizi niwe yategerezwa kwitwa intime okay donc umu ami intime w'umugore yakagombye kuba ari umugabo wiwe atawundi voilà kandi umu ami intime w'umugore yakagombye kuba ari umugabo wiwe atawundi aho rero tuhakosore bakunzi ba Suavisi Nishimaye TV aho tuhakosore kuko iyi jargo benshi barakunda kuyikoresha ariko nibaza yuko duhora tuyikoresha ukutariko iyo ukora present umuntu ngo n'umwami intime wawe nuvuga ngo n'umuntu azi n'ivyibanga ryawe mu bwihisho bwawe ni ukuvuga ngo c'est à moitié ni gice cyawe murumva ko en principe nta wundi muntu yakagombye kuba ton ami intime uri umugabo atari umugore wawe murakoze ubugira gatanu yego impamvu yo kugira imibonano mpuzabitsina yego ni birinda kurenga ibigo twabonye murubatse kugira rero imibonano mpuzabitsina biratuma mwirinda kwirinda kurenga ibigo muri rwa rugo ruhire twabibonye yuko mu rugo ruhire rwa rugo rwa mbere bagira imibonano mpuzabitsina kabiri ku munsi muri rwa rugo rwa kabiri urugo ruhimbaye n'iminsi yose sivyo kandi habamo udusurprise yego twa duposition twose n'uduki twose cyane murumva rero abo bantu baba bahagijwe mu bijanye
no gukora imibonano mpuzabitsina guhazwa baba bahagijwe nta cotuma biyumvira kugira ante kurenga ibigo ivyo baba bakeneye baba babifise baba babikoze baba bahagijwe mu bisanzwe mu rugo ruhire nico gituma rwitwa ruhire nta bintu vyo kwiyumvira kuja hanze bibamwo kuko iyo hagize uvuga ati ndashaka mugenzi we acamubwira nta mpamvu rero kiretse ari izindi mpwemu zaguteye cyangwa usanze ufise yageso n'atari ivyo mwamuhagije ndumva ko hano muvuze ko birimo inyungu yo kurinda mugenzi wawe canke nawe ubwawe kwirinda kurenga ibigo benshi bakaba babirenga hari n'abahora bavuga yuko babirenga canke babikora kuko batahagijwe mu ngo nibaza ko hamwe ntoba ndabatwaye akanya canke nkaba ndabavangiye hoba hariho urugero umuntu ashikako akavuga ngo ndahagijwe canke akaba hari ibintu umuntu yakoze bituma umuntu avuga ati ndahagijwe canke bituma umugore yicara akavuga ati nukuri umugabo wanje namuhagije ndazi ko hoza n'igiki atawo muntwara adashobora kurenga ibigo hari nka kamwe bibiri canke bitatu mwoba mwaduteguriye kuko nimba ari umuti utera abacu kutarenga ibigo aha dukwiye kuhiga cyane tukahitondera tukahanonosora murakoze cagihe twari ko turavuga ubwoko bw'ingo twabonye ko urugo rukurikira rwa rugo ruhimbaye ni urugo rusugerejwe n'ivy'ubuzima iyo urugo rusugerejwe n'ivy'ubuzima twabonye ko bamara indwi badakoze ya mibonano ni ukuvuga baragabanukirwa ugasanga umwe muri abo yifuje uwundi mugabo uwundi ntamukorere ibyo yifuza naho bitangurira kugira ante kwiyumvira kurenga ibigo ndashatse hanyuma aranse kungirira ivyo ndamubajije haramutse rero haje nk'uwundi avuga ati yo ntiwopfira hejuru ndi ngaha aca mutwara abagiye hagize uwo aganirira ayo mbonye arashobora no kumuhanura nabi ugasanga nimunda gutwara amutwaye amukwegeye muri ivyo bintu vyo kurenga iki urugo twabonye muri rwa rugo rw'ibwirizwa barenga ca cagezo cima ryabwirizwa ry'Imana ugasanga umugabo arimye umugore cyangwa umugore arimye umugabo nivyo agaca atagwa kurondera aho batamwima nivyo vya bindi vyo kugenda vyo kurenga urugo bikaba bitanguye hari ico wabajije mbega umuntu yomenya gute ko ahagijwe twabonye muri rwa rugo rwa kabiri rwa rugo ruhimbaye barahindura n'ingene bakora ya mibonano ugasanga bariko barahindura amapozisiyo ivyo rero navyo birafasha kugira ngo umuntu ahazwe yaba mugabo akavuga ati aha ndumva ko mpagijwe nahinduye ingene nicara nahinduye ingene nkora umugore nawe nuko nyene kuko mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina umugore arafise urugero ashika akavuga ati aha ndumva ko mpagijwe arabivuga ubundi abimenya gute
mu bisanzwe umugore yategerezwa kubivuga, umugore yategerezwa kubivuga akavuga ati ahantu urashikira aho ngomba, kuko twabonye ko mu kugira imibonano mpuzabitsina harimwo iki ko bizana umunezero, wa munezero w'indani usohora kuvuga uragutuma uvuga ati aha ndahashitse. Umugabo ho biroroshe, birafise ingene bigaragara, arashika ahantu iyo ahashitse umunezero wiwe ukaba ushitse kuri top. Mugabo rero igihora kigorana abakenyezi, hari naho bigorana no kumenya ko yashitse aho ahazwa, bisaba rero ko abivuga akavuga ati bandanya hasida nturashikiraho ngomba. Ico rero naco ni ikintu numva mbere hari gikunda mbere no gutuma na zango zisambuka. Abakenyezi barafise dogre mu gifaransa niho bivugika neza, ico bita orgasme. Umugore rero kugira ngo ashike kuri iyo dogre yitwa orgasme, birakenerwa ko abivuga, kuko hariho aba bifata umwanya munini kugira ngo ahashike. Ugasanga rero nk'umugabo arahejeje, umugore atarashikira uburyohe bwa nyuma, amavuga ati aha ndahagijwe. Mu majambo make iki cigwa cyo guhuza ibitsina, yaba umugabo ategerezwa kubikora imibonano mpuzabitsina, uyu mugabo ategerezwa kubikora afise intumbero yo kunezereza, yo guhaza, kunezereza no guhaza uwo ariko arabikorera. Arashobora kumunezereza ni kimwe, mugabo akabicira hagati canke ntamunezereze agapfa ivyo akoze, bigaca bituma agenda hanze. Ibi rero turakwiye kubyumva abantu b'Imana muriko muradukurikirana, kuko nimba birinda kurenga ibigo, tukaba twumva ko hirya no hino hanze kurenga ibigo byabaye nkabone kuhandi. Ça veut dire ko hano hantu hari igikwiye gukoreka, hari icigwa gikwiye kwigwa mu ngo n'imiryango, haba ku bagabo canke ku bagore, kugira ngo ntidupfe uko tubikoze, ariko yaba umugabo akabikora ashaka guhaza umugore wiwe kugira ngo amurinde kuja kurondera guhazwa hanze, yaba umugore akabikora ashaka guhaza umugabo wiwe kugira ngo amurinde kuja guhazwa hanze. Murakoze, murashaka kubandanya. Murakoze. Uburyo bugira kane, impamvu igira kane, gatandatu ngira ngo. Impamvu igira gatandatu. Yego cyane. Imibonano mpuzabitsina ni uburyo bwo kwerekana urukundo rwawe n'umugore wawe canke n'umugabo wawe. Uburyo bwo kwerekana urukundo rwawe ku mugore wawe canke ku mugabo wawe. Aha naho nyene umuntu yosigura gatoya. Yego cyane. Iyo uriko ugomba canke muriko murakora imibonano mpuzabitsina, hariho utujambo twarabibonye muri rwa rugo rw'uburyohe, rwa rugo ruryoshe, barabwirana utujambo. No muri rwa rugo ruhimbaye barabwirana utujambo, ndagukunda, ndagirana. Iyo bari mu bibonano mpuzabitsina, nivyo nyene mutegerezwa kubikora muriko muravugana, muriko murabwirana twa tujambo dusosa k'urukundo. Naho bigaragarira koko umugabo wawe agukunda cyangwa umugore wawe agukunda, akakubwira ati aha anyene niho nshaka kugera, akakubwira twa tujambo
sheri shushu muriko murarangura iyo mibonano birerekana rero bwa buryo ca gisharara umugabo agufitiye rwa rukundo umugabo agufitiye canke rwa rukundo umugore agufitiye. hari ibyo duhora twumva ngo babashikanye mu ijuru rya gatatu, hari ibyo duhora twumva ngo babashikanye Bubanza mu Rumonge, hari ibyo duhora twumva biba ari ibi uko agukunda cyane agushikana kure cyane. iyo agukunda gakeya ashika iyo agukunda gakeyi akugeza hafi agaca gukorora. niho hari bya bindi bavuga ngo yarangije hakiri kare ntumbaze, n'ivyo birimwo na cane cane ico yarangije kare kiri muri vya bindi duhejeje twabivuze, vya bindi vy'uko umugore ashika kuri bwa buryohe bwa nyuma atevye. Naho niho bavuga ati umugabo yanyarukije sinari bwashike hahandi. Okay. Ngaha cane cane ni bikomeza rwa rukundo muri twa tujambo muri murakora iyo mibonano biratuma rwa rukundo rugira gukomera. hariho ngo abahora batanga Tanganyika, ni twa tujambo baba bariko baravuga batanga n'ijuru n'abatanga ijuru hariho n'abatanga ngo n'ijuru, n'utwo tujambo dusohoka muri ibyo rero kandi amatwi asumira ngo mu gitondo bababwiye ati regejo wavuze ibi n'ibi ngo hari n'abataba bakibizi bakibimenya ngo kubera ko ngo aba yagiye mu rundi rugero asanga yavuze n'ibyo adafise uko ngo Tanganyika mu bisanzwe niwo yitanga nta sigwawe nta burenganzira bufise, n'ijuru niwo ritanga sigwawe nta burenganzira bufise. Numva ko aba yaryohewe kugeza ku rundi rugero atagishobora n'ibyo avuga n'ibyo akora gukontorora ibyo avuga n'ibyo akora. Okay. Okay, karibu mubandanye. Ikigira indwi cyane nuko kugira imibonano mpuzabitsina gushobora gushira ku iherezo ugushamirana hariho nk'ibi tanso mu rugo, hariho gushamirana mu rugo, gushira ku iherezo mwene iyo gushamirana birashobora gutumwa n'uko mukoze imibonano mpuzabitsina. Aha kumbura umuntu yosigura neza mu rugo rusanzwe hashobora kuba gushamirana nkuko bavuze ngo ntazibana zidakubitana amahembe, zidakumanya amahembe. hari naho iyo mishamirano iba ivuye kuri kwa kwimana. umugabo yavuye aje afise igishara aravuga ati jewe ndumva nshaka guhura n'umukenyezi wawe. arashitse uciye umwakira, umukenyezi aciye amwakira nabi, nawe yari yaje mu mutwe avuga ati sije mbona ndamushikiriye. ugasanga tension rero ziraduza, gushamirana kuraduza. umugore aciye yibwiriza ati iyi mishamirano ngira ngo uvuye kuri iki, agaca bikora imishamirano ishihera. bantu muri ko muradukurikirana, imishamirano murumva ko hariho uwundi muti wo kuyihagarika. imishamirano yose ntibivuye ku mafaranga, ntibivuye ku mpuzu, ntibivuye ku bukene. hari imishamirano ibivuye ku musonga wategerezwa kugira gute gusatisfeza utasatisfejeje. rero igikenewe nuko uca witora ikosa ugaca ugenda kugira gute ukora icyo utegerezwa gukora. karibu murakoze. murakoze. iki kandi umuntu yokijaniranya, hari igihe kumbure mushobora kuba umwana apfuye n'ibindi ko turavuga ko hashobora atazibana zidakomanya amahembe, hanyuma hakaba gusabana imbabazi. inyuma yo gusabana imbabazi murashobora guca mugirante mukora ya mibonano, ugasanga rero bya bindi byose biciye bigenda byari
gutuma mubandanya mushamirana biciye bihera ko hacazamwo wa munezero twavuga ivyari ko birabatuma mugirane mubabara ivyari ko biratuma imitsi idarira iranda bica bivaho kuko muca muja muri rwa rugero kugirane rwo kunezerwa rwa rugero rwo kwerekana rwa rukundo rwa rugero rwo kongera kuvugana twa tujambo duhumuriza umutima ugasanga hagarutse cacuka ciza kakayaga keza mu rugo. Aha rero tuhakomeze cyane ku bantu mu ngo hahora hakunda kuba utu tuyagayaga ndatwita utuyagayaga imiyaga mito mito yo gushamirana. Imana niyakugirira ubuntu ikagushikana kuri iyo ntambuko yo gusaba imbabazi mugasabana imbabazi, ntuzoce wicara ngo mwahejeje mwasabanye imbabazi uraca ubandaniriza ko kugira ngo ufute ivyari mu vyiyumviro vyari vyasigayeyo, uraca ubandaniriza ko ukore n'iki gikorwa cyo kurasina kugira ngo biheze bikureho yama imaje yo muri anteceda. Rero naka mugatahure ko birafasha gushira ku iherezo imishamirano mu ngo. Mwejeje gusabana imbabazi ca mubandanirizaho n'igikorwa ciza cyo gufuta ibya kera. Kaze mubandanye. Murakoze icanyuma gishaka gusa n'ico. Aha ni gushira ku iherezo umunani. Indwi ni gushira ku iherezo. Ariko umunani naho ni ukugabanya imishamirano. Aha turashobora kukivuga mu buryo butandukanye. Mu bisanzwe umubiri w'umuntu hariho ivyo bita ama hormone ashobora gutuma umuntu agomba yifuza gukora imibonano mpuzabitsina, kandi hariho n'ibindi bishobora gutuma umuntu agira tension agahagarika umutima. Iyo rero umuntu ariko arakora imibonano mpuzabitsina umubiri muri cerveau harakoreka iyo bayita imisemburo ama hormone agabanya tension. Iyo umuntu ariko arakora imibonano mpuzabitsina tension zigaca zihera, zikagabanuka. Aha barabivuga nk'abantu bakina umupira ngo iyo bagiye bagomba kuja gukina bagiye baronsa ako kantu ngo amatansiyo bari bafise aragabanuka. Bimwe byo kugenda umutima uhagaze mu kirere ati ubwo tuzotsindwa, ubwo je ne vais pas gagner, amahera y'abandi biki n'ibiki. Iyo gutekereye tansiyo zirahera ukaja ku gikorwa umeze neza. Abafata ingendo kubera muri cerveau haba haciye ikintu gifuta ayo matansiyo kikayagabanya, ugasigara ubona intumbero itarimwo amastress, itarimwo cyane. Murakoze cyane. Hari ikindi mushaka kongera ko? Mu bisanzwe ibikuru n'ivyo. Ico novuga ni iki? Ni iki kijanye n'uru rugo ruhire. Uru rugo ruhire rero murumva ko ni nagwo rurimwo gukora imibonano mpuzabitsina. Zose ingo zose tugomba ko ziba ingo zirimwo ayo mahirwe. Murumva rero ko aya mahirwe tugiye kuyasangira mu ngo ingo zose zikwiye kuyaronka, kuyubakirako babandi bari muri rwa rugo rw'amabwirizwa
wabandi bari muri rwa rugo rw'abapanze hamwe babandi bari muri rwa rugo ruri mu nzira yo gutandukana canke gusambuka babandi bari muri rwa rugo rwasambutse rurindiriye kwahukana birakenewe ko bagirana bofata iyi doze ko bafata uyu muti iyi miti mwayumvise ni umunani iyi miti izotuma ingo zabo kugaruka mu rugo ruhire rwa rugo rurimwo akayaga keza rwa rugo rurimwo amahoro rwa rugo rurimwo kubahana abantu bose bashitseho bavuga ati ni ukuri turashitse nta muntu aturya umutima neza cyane hari abaribwa umutima ushitse mu rugo kwa musaza wawe ugasanga muramukaza wakuraruriye hariya kubera iki kubera hari bitagenze neza musaza wawe atamuhaye ugashubizira wowe mushiki canke muramu wawe yaza agasanga mushikiwe ntiyagukoreye ivyo yategerezwa kugukorera n'ico warondera ntacuronka aca kuraraguriza birakenewe rero ko aka kayaga keza kava muri za ngo zose twabona zibangamiwe zikaza kuko murumva ko ikintu kijanye n'imibonano mpuzabitsina ari umuti kugira ngo ingo zirimwo zihire ingo zirimwo akayaga keza murakoze cyane Pasiteri Bavumiragiye Yves turabashimiye cyane kuri uyu muti mutanze kuri izi ngo namwe bakunzi ba Service Nishimaya TV nibaza ko twaguriwe kandi mu kirundi bavuze ngo uguriwe ntiyongezwa genda rero ufate doze igukwiriye bivanye n'urugero urugo rwawe rwari rugezemwo ahasigaye tuzohura mufise intahe naho ubutaha.